Ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye agahinda, ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, biriko birasiga ubwenge bw'abanyagihugu kugeza aho abenshi mu Barundi bari guhitamwo guhunga igihugu ku bwinshi kubera ubegito buriko buraranga ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'ubwicanyi buriko buribonekeza mu mihingo yose igize igihugu c'u Burundi kandi bugakorwa ku murango izuba riva atacamira kugeza aho abarundi bavuga ko ikintu cyonyine gisigaye ari uko bakiyahura bakajya mu mabarabara bakamagana ubutegetsi bagapfuma babica bose bagasigarana igihugu cabo kubera ibihe bikomeye ndetse biteye ubwoba biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turababwira umwigeme waraye yishwe urupfu rubi cane akaba yarakuwe mu isoko aho amasoko mu iperereza yemeza ko byakozwe n'igihangange gikomeye cane cyashatse kumushurashuza akanga ubu tuvugana akaba yamaze kwicwa bikozwe n'iperereza ry'u Burundi. Birateye isoni kandi birababaje ndetse benshi mu Barundi bemeza ko aho ibintu bigeze atakwihangana kugihari abarundi b'umutima yaba abari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo bari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu kuko biboneka neza ko igihugu cyamaze kugwa mu isanganya. Abantu barenga 20 nibo bamaze kumenyekana ko bashoboye kwicwa muri kuno kwezi kwa karindwi turangije ndetse benshi bikaba bigaragara ko byakozwe n'abategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD. Birateye isoni ndetse birababaje kubona abantu bagera muri 20 bicwa mu kwezi kumwe ariko leta ntigire ico ikora kugira ngo ihagarike ubwicanyi buriko buraba mu gihugu c'u Burundi. Tubivuga ko mu idonido ry'amakuru imvugo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ko igitoro ari ico abantu batunze bateye imbere gusa yerekana ko Evariste Ndayishimiye atazi ingene igihugu ciwe arongoye cubatse bishikirizwa na Emery Pacifique Igiraneza arongoye MAP Burundi Buhire, aho avuga ko iyo mvugo ya Perezida Ndayishimiye ariyo gusamaza abarundi kugira anyegeze uruhara rwiwe mu ikena ry'igitoro mu Burundi, aho we n'umutambukanyi we bari gukora amanyanga atagira izina ndetse aribo babujije ibintu nka byose mu gihugu. Nabyo turabivuga ko mu idonido ry'amakuru umushinwamanza Prime Mbarubukeye arongoye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu atabaza leta y'u Burundi gutahukana atagisabwe abarundi 476 bapfunzwe mu buryo bubabaje mu busho butandukanye bwa Tanzania. Nk'uko Prime Mbarubukeye abyemeza bose bashika urwaruka 700 ushizemwo n'abapfungiwe muri Kenya. Ibi nta kindi kibitera nuko mu Burundi ubuzima busa naho bwahagaze, umutekano ni mukeya, ntacyo gukora gihari kubera ibura ry'igitoro ndetse ibibazo bitandukanye biraboneka neza ko byongera umunsi ku munsi kugeraho abarundi bakunda igihugu ndetse bafise umutima runtu bemeza ko aho bigeze Uburundi bwari bukwiye kugurishwa buri wese agafata ke gapande kuko biboneka neza ko CNDD-FDD ibyo iriko irakora ataho bitaniye n'ibyo ngibyo. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Nimba wibaza ko impunzi zizohera mu mahanga, Uzireke Faustin Ndikumana abwira abategetsi ba CNDD-FDD ko impunzi zitazigera zihera mu mahanga ndetse avuga ko ibyo CNDD-FDD iriko irigira byose igomba kubyishura mu minsi iri imbere. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ari hehe uw'amahoro Neri Rusi yatwawe hehe?
uyu bivugwa ko yaba yaramaze kwicwa n'iperereza yitwa Uwamahoro Neri Rusi. Yatwawe hehe? Yiciwe hehe? Uwo mwigeme aratabarizwa inyuma yo gufatwa n'abakozi b'iperereza. Uwamahoro Neri Rusi ni umwigeme w'imyaka 27, aba muri karitsiye Buterere ya kabiri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Asanzwe ari umudandaza mu isoko rya Kotebu. Ifatwa rya Neri Rusi ejo haheze ku igerekerezo rya mbere ukwezi k'umunani 2025 nk'igihe cy'isaha 4 z'agatondo niho abakozi b'iperereza bashika aho uwo mwigeme akorera. Amasoko yacu yemeza ko abakozi b'iperereza bari babiri, bose mu mwambaro w'igipolisi, baje atamutaye bafise, bashitse bamwaka telefoni zimwe zibiri yakoresha, baca baramufata bamutwara mu modoka bari bajemwo, dubo kabine yera y'ibiyo bitabona idafise imparati yari bazikuyeko, aho iyo modoka bari bayigejeje inyuma y'isoko. Kuva uwo mwigeme atwarwa ntawuzi irengero ryiwe, telefoni ziwe zirazimije, abiyo bagerageje kurondera aho yoba apfungiwe barabura. Babajije mu iperereza bababwira ko atawuriyo, baramutabariza kuko bafise amakenga n'ubwoba bwinshi ku mutekano wiwe, ubona ko batazi n'icatumye afatwa bunyuruzwe muri ubwo buryo. Bagasaba inzego zibijejwe gufashwa kumenya aho Neri Rusi yatwawe n'uko amerewe. Bakavuga ko ibintu biriko birashikira abarundi biteye isoni. Amakuru dufise kandi yizewe ava mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko hari umutegetsi ukomeye cyane w'umujenerali washatse gushurashuza uyu Uwamahoro Neri, ariko Uwamahoro aramwakira, amubwira ko afise uwo bafitanye gahunda yo kubakana kandi ko atakora amakosa nk'ayo ngayo. Ibyo byarababaje cyane uwo mujenerali ku rwego ruteye ubwoba, kugeza aho yamubwiye ko uko byagenda kose ategerezwa kumubona byanze bikunze. Amakuru dufise rero dukora mu iperereza nuko akimara gufatwa yacishirijwe uwo mujenerali. Ubu tuvugana nta muntu n'umwe uzi ico yaba yakorewe, uretse ko bamwe mu bakozi iperereza bemeza ko ashobora no kuba yaramaze kwicwa akimara gushurashuzwa. Ibi bikaba byateye ubwoba mu baryango, bakabona ko ibi biriko biraba biteye isoni. Bamwe n'abandi bagize ico bavuga bagaragaza akababaro baterwa n'ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi, aho ubwicanyi bwongeye gufata umurindi wo ku rwego rwo hejuru gusumba nuko byari byifashe ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Narirya ari gitari ubu ziramurembeje. Umukobwa mwiza nk'uwo ntabereye kuba ahantu hatagira amategeko, kuko wowe umafatira n'ubwo bwiza bwiwe nimba yaranyongojwe akanga. Aho waramukeneye amuhejeje azomugarukana canke amwice. Ubu kaba i Burundi nukubura iyuje. Nta muntu wagira ahaja ngabe mu Burundi. Uyu niko abyumva. Undi nawe avuga ngo uwo usanga yariye ibitarika nyamba yariye inote y'umwana yemera azobonekana yarishe. Nizere abantu bene bo ntibategereze kuko uyu ntazagaruka. Undi nawe yagize ati ariko mu by'ukuri umuntu agakurwa mu isoko ryuzuye abantu n'abantu babiri badafise umutahe, ni ukuri gufatwa si bibi ariko bigaca mu muco. Nayo ahandi ho ushaka kugirira nabi umugenzi we azitwaza abambaye igipolisi. Ni ukuri birababaje kandi birateye isoni. Undi nawe yagize ati leta y'u Burundi igeze habi, ni ukuri leta itwara bwa nk'ikiroberi, umuntu aragakwanywa akanyuruzwa riva. Abarundi turagowe, ntimutabarana. Ni ukuri birateye isoni. Undi nawe yagize ati Imana yonyine umuntu agiye nk'uko umwizera agarutse, ariko societe civile wubahwe cyane ndetse ntaco udakora ngo utabarize abari mu kaga. Undi nawe yagize ati umuhungu bahendana, ni ukuri birababaje. Ibyashikiye uwo mwigeme birateye agahinda kandi n'ikimenyetso kitabesha ko mu Burundi atawakwizera ko akingiwe. Ni ukuri birababaje kandi birateye isoni. Abarundi b'umutima bari bakwiye
gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu kuko biboneka neza ko cyamaze kujya mu isanganya, ndetse benshi mu Barundi bakaba bemeza ko aho ibintu bigeze ari habi cyane. Uburundi bwari bukeneye umugabo w'ijunja n'ijambo ufatanya n'Abarundi bagatabara igihugu. Nimba wibaza ko impunzi zizohera mu mahanga uzureke. Faustin Ndikumana niko abwira Ndayishimiye. Nimba wibaza ko impunzi zizohera mu mahanga uzureke, nta mpunzi n'imwe Imana yemera ko ihera mu mahanga. Ibi bishikirizwa n'umuhinga mu byo ubutunzi akaba arongoye ishirahamwe Parisemu, Faustin Ndikumana. Ubwa Faustin Ndikumana kunywanisha Abarundi bose ni imwe mu nkingi zikomeye zimbona kazoza 2040-2060. Umuhinga mu byo ubutunzi akaba anarongoye ishirahamwe Parisemu, Faustin Ndikumana aratanga zimwe mu nkingi zikomeye zotuma Uburundi bugera kuri yambona kazoza 2040-2060. Nk'uko bishikirizwa n'uwo muhinga mu by'ubutunzi, ni uko hoba impunduka zikomeye mu byo ubutunzi, ahazamwo ibibazo bijanye n'amafaranga mvamakungu. Abagwizatunga bazana imitahe mu gihugu. Ubwa Faustin Ndikumana, Uburundi mu karere buza inyuma mu bihugu bihurumbirwa n'abagwizatunga mpuzamakungu bazana imitahe yabo ugereranije n'u Rwanda, Tanzania, Uganda na Kenya, ibituma Uburundi budatera imbere. Ikindi gikomeye ni ukurwanya igiturire mu gihugu hamwe no gushiraho intwaro ibereye. Kunywanisha Abarundi bose ni imwe mu nkingi zimona kazoza. Kubwa Faustin Ndikumana, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa nta n'umwe akwiye gukumirwa mu gihugu ciwe kuko n'Imana yahamushize. Asaba leta kugwanisha Abarundi itavanguye. Agira ati umuhutu, umututsi n'umutwa bose ni Abarundi. Imana bashize mu Burundi. Nimba wibaza ko uzobakumira uzureke. Ku byerekeye impunzi ziri hanze y'igihugu, uwo arongoye Parisemu avuga ko bari bakwiye gutahuka bagateza imbere igihugu cabo. Agira ati nimba wibaza ko impunzi zizohera mu mahanga uzureke. Nta na rimwe Imana yemerera ko impunzi ihera mu mahanga. Uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga ko afise byinshi yotorera bigatuma igihugu kizamuka mbere. Asaba leta kumuhamagara cane umushikiranganji mu byo ubutunzi kugira atange intumbero uko igihugu coshika kuri yambona kazoza ya 2040-2060. Ariko ikibabaje ntawumwumva ndetse nta n'ukeneye kumva ibyo avuga. Ibi byose bikaza bishimangira ko Uburundi bushira imbere abantu batize badafise ico na kimwe bamarira igihugu, nk'ibyakozwe mu nama nshingamateka, aho gushira imbere abantu bashobora guhindura igihugu bakakigira igihugu cyiza ndetse giteye imbere. Abarundi 460 bafunzwe nabi muri Tanzania. Metre Prime Mbarubukeye niko atangaza. Umushingamanza Prime Mbarushubukeye arongoye ishirahamwe rirwanya urudanda rw'abantu atabaza leta y'u Burundi gutahukana atagisabwe Abarundi 460 bafunzwe mu buryo bubabaje mu busho butandukanye bwa Tanzania. Uko Prime Mbarubukeye abyemeza, bose bashika urwaruka 700 ushizemwo n'amapfugiwe muri Kenya. Umushingamanza arongoye ishirahamwe rirwanya urudanda rw'abantu Metre Prime Mbarubukeye asaba leta y'u Burundi gutahukana atagisabwe urwaruka rugera ku 476 bafungiwe mu busho butandukanye bwa Tanzania. Nk'uko byatangajwe n'uwa arongoye ishirahamwe, abenshi bafatiwe mu gihugu ca Tanzania mu gihe bariko bahaca berekeza muri Kenya, aho benshi atabyangombwa bari bafise. Prime Mbarubukeye avuga ko urwaruka rw'Abarundi rugera kuri 64 harimwo abakobwa 23 bafungiwe Ingara, 93 bafungiwe Imwanza, hakaba harimwo n'Abanyarwanda 24. Umupaka uhuza Kenya na Tanzania aho bita Sirari hafungiwe Abarundi 175,
87 Sirari yegamiye Kenya, 88 Sirari yegamiye Tanzania, 13 nabo bapfungiwe i Nyagahura n'abandi benshi batazwi igitigiri bafungiwe hafi y'inkambi ya Nyarugusu. Mw'ishirahamwe batera akamo leta y'u Burundi gutahukana urwo rwaruka rupfunzwe mu buryo bubabaje. Ibi akaba yabishikirije kwa 30 Mukakaro 2025 mu gihe hahimbazwa umunsi wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu.